Amahirwe yo gutangura guhemba kuri Facebook canke kuronka monetization kuri Facebook yiyongereye ku rwego rwo hejuru cane. Muri uku kwezi ushobora kuronka monetization abafollowers bose boba ufise, ushobora kuzoronka monetization muri uku kwezi kumwe nubwo woba ufise igihumbi c'abafollowers, ibihumbi bibiri by'abafollowers, ni wakwiza ibihumbi amajana 3. Nimba warahawe iyi challenge yo kwiza ibihumbi amajana 3 vy'ama views, ushobora kuronka monetization ku bafollowers bose woba ufise. Muri no video ngiye kugusigurira ibintu 10 ugomba gukora kugira ngo ukwize ibihumbi amajana 3 vy'ama views kuri video zawe canke kuri post zawe. Wibuke ko aya mahirwe komeye cyane kubera ko ntabwo bagusaba ibihumbi amajana 3 vy'ama views kuri video imwe canke kuri post imwe, ahubwo mu misi 28 bagusaba kuba warose ibihumbi amajana 3 vy'ama views. Muri no video rero ndira ndagusigurira akantu ku kandi ibintu 10 ugomba gukora kugira ngo mu misi 28 wisange wakwije ibihumbi amajana 3 vy'ama views. Mbere yuko mbandanya ubanze ukore like kugira ngo kwize ibihumbi amajana 3 vy'ama views kuri video zawe canke post zawe mu misi 28 niki. Subira inyuma uraba ama video wakoze, uraba ama video yakunzwe cyane kurusha ayandi, hanyuma uyasubiremwo. Wirinde ko baguha copyright canke bayifata nkaho ari reused video, ivyo bigatuma ishobora kuba yo takaza ama views. Ariko raba video zakunzwe uzisubiremwo. Icya kabiri, ongera video upostinga ku munsi, n'imiburiburi postinga video zibaye nke zibe 5. Ubishoboye kora video canke post, si ngombwa ko iba ari video ahubwo ni post 10. Ikintu ca gatatu, muri video zawe ukora shiramwo ikintu twita call to action. Saba abantu gukora like, gukora commentaire, guparataja video zawe. Ikintu ca kane, postinga mu mwanya mwiza abantu baba bari online. Ivyo bizogufasha kuronka views zihuse. Ikintu ca gatanu, igihe uhejeje gushira ko post, ishura commentaire za mbere mu mwanya wa mbere ugishize ko post, ube hagufi ya post ya kugira ngo abashiraho commentaire ubishure vuba bwango, wongera ushireko na like kuri commentaire zawe. Ikintu ca gatandatu, video yawe yikomante wewe nyene ubwawe uhejeje kuyishirako, shirako commentaire 2 canke 3. Ikintu kigira indwi, saba collabo n'abantu bariko baraduga cyane, bafite views nyinshi, bafite followers benshi, ubasabe collabo. Utazi gusaba collabo biroroshe cyane, ni igihe uri kurashira ko video barakwereka ibintu byinshi ushobora gukorera video yawe. Munsi ubandanije uraza kubona ahantu handitse collaboration. Aho rero umuntu uza gusaba collabo uza kuba wamuvugishije akakwemerera, hanyuma akaguha iyo collabo mugasangira, igasa nkaho mu postinze mwese iyo video. Abaza kuyiraba akunda kuraba video z'uwo muntu baraza kuraba na video yawe. Ikintu kigira 8, partage video yawe mu magroupe ya Facebook, ariko cyane cyane wibande ku magroupe avuga kuri content zisa nizo usanzwe ukora. Ikintu kigira 9, bikore ugumizako, ntubikore rimwe mu ndwi, bikore misi yose, wihe ihangiro ryo kubikora ubugumizako, ico twita consistency. Kora ugumizako, ubikore misi yose, ntubikore rimwe ngo usibe, igihe usibe hanyuma ngo ushaka kuronka views ibihumbi amajana 3. Ikintu c'10 kiraza kugutangaza. Ikintu c'10 ni iki, kivuga ngo iyi video uhejeje kuraba shirako like, ushireho commentaire, uyipartage n'ahantu hashoboka, upartage ku mugenzi umwe canke babiri. Ivyo bifasha iki? Harabibaza ngo no kwikunda. Oya, aho nza gushika nawe niho uza gushika. Kubasoma Bibiliya, muribuka umugore yasutse amavuta ku birenge bya Yesu, hanyuma umwe akamubwira ngo aya mavuta yari kuba ay'agaciro dufashije aboro tuyarondeyemo amafaranga. Ariko Yesu aramwishura ngo iki uyu muntu akoze ikintu gikomeye cyane gihambaye, maze bizotuma aho ijambo ry'Imana rizoshika uno muntu azovugwa. Bivuze ngo nuno munsi uyu mugore aracabwa. Rero nawe ni wakora like ugashiraho commentaire kuri no video, aho nza gushika
nawe niho uza gushika. Ijya like washizeko, ijya commentaire washizeko, abantu baraza kuyibona, bitume bashobora kuba interesa na commentaire wavuze, nuko wa partage, bihutire kuraba ninde ya partage, usange nawe nimba washizeko poste iciye igaragarira abaza ko bariko bararaba ino video. Thank you very much. This is Mr. Never Give Up.